Ibihugu 10 vya mbere bikize kuri isi ya rurema, nk'uko tubikesha urubuga rwa BBC News rutubwira ibihugu 10 vya mbere bikize kuri isi rwasohotse kw'igenekerezo rya 21 z'ukwa mbere 2023. Kuri uno mwaka rero ku rutonde rwa mbere haza Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutunzi bungana miliyaridi ibihumbi 25,35 z'amadolari y'Amerika. Ubugira kabiri haza Ubushinwa n'amadolari angana ibihumbi 18,321. Ubugira gatatu haca haza Ubuyapani n'amadolari y'Amerika angana miliyaridi ibihumbi 4,301. Mukamenya neza yuko hagati y'Ubushinwa n'Ubuyapani hari ikinyuranyo c'imiliyaridi zababa ibihumbi 14 vy'amadolari y'Amerika. No kuvuga Etats-Unis ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa ari navyo bihugu bibiri bikize cane kw'isi kurenza ibindi vyose. Ubuyapani bukaza ubugira gatatu, nabwo bukaba burushwa cane gose n'Ubushinwa cane gose. Ubugira kane haza Ubudagi n'amadolari angana miliyaridi ibihumbi 431. Ubugira gatanu haje Ubuhinde n'amadolari angana miliyaridi ibihumbi 3,464. Ubugira gatandatu haza Ubwongereza n'amadolari y'Amerika angana miliyaridi ibihumbi 3,199. Ku bugira indwi haza Ubufaransa n'amadolari angana miliyaridi ibihumbi 2,778. Ubugira umunani hakurikira Canada n'amadolari angana miliyaridi ibihumbi 2,200. Ubugira 9 haza Uburusiya n'amadolari angana miliyaridi ibihumbi 2,113. Ubugira 10 ari nabwo bwa nyuma haza Ubutaliyano n'amadolari angana 1,997. Mukamenyeshwa yuko mugo rutonde rw'ibihugu 10 vya mbere bikize kw'isi rwashizwe ahabona kw'izo genekerezo za 21/2023 ukwezi kwa mbere. Ata gihugu na kimwe cyo muri Afrika kiri mw'ivyo bihugu 10 bikize kw'isi. None gabasha vyoba biva kuki? Ibihugu vyo muri Afrika vyoba bidakora? Nico kibazo umuntu aca yongera kwibaza. Ese niki cokorwa kugira ngo natwe muri Afrika haboneke kimwe mw'ivyo bihugu 10 vya mbere bikize? Vy'ukuri niki kibura? Murakoze no kutwumviriza. Iki kiganiro mushobora kugisanga kw'isoko na mwarimu Mbobe kuri Facebook yacu hamwe no kuri YouTube channel yacu mwarimu Mbobe. Murakoze mwebwe mugoye cane gose mukumviriza kino kiganiro. Turabasavye rero mukore s'abone cyangwa se subscribe kuri izo channel zacu kuri YouTube, mbere no kuri Facebook page yacu. Imana ibahezagire cane gose.